Ye les amis, sangwa mahoro amagara meza n'amafaranga nize ko meze bien sana nanjye nimeze bien niyo mudisha ndimanda bahikaze cyane 2025 iraheze 2026 igiye utangura twanarize rero mu bijanye na development personnel kuyangiro wari yahaye 2025 itanguye wihaye amanota yo kuyangaye achievement donc ibyo wageze ko resultat y'indoto wari yahaye y'amahangiro wari yahaye ubona ko kuyamanota ngara ushikana 50% nizera ushikana 50% nibyo kuri bujya warte intambwe sinzi uno twawe uno munsi nabwira nti wihaye amanota kuyangiro wari yahaye umwaka wosanga ufite amanota ngaye nawe jembiye tije sinzi nta na 10% mwiriye bivuze ko zabaye indoto gusa. So reka uno munsi rero dufashanye donc mu buryo bwo kuza mind maze 2026 uzocuba umwaka uko biri kose utera intambwe cyane uri umunyamayiwe yuko ugiye kubimenya mu ntango z'umwaka turawinjiramo ariko uko biri kose turi hafi cyane bagenzi. Icyambere nta business nimwe ikura gusumba ibyibiro byanyeneyo nta n'umunsi numwe ibaho. Mvuze business kubera iki? Kubera ko abagwiza tunga n'abatunzi benshi tuzi kuri inosi n'abakomereza byumvikana ngo ni inzira umuntu ashobora gucamwo yakatera imbere kandi mu buryo bugaragara buboneka cyane. None rero nimba urota gukora business ivyumviro byawe ubona bigira hehe kubijanye n'iyo business hama nimba kandi waranayitanguye urondera ubumenyi bujanye n'iyo business inshuro zingana gute nivyo kuri ndakugije ukuri nta business ikura kuruta ivyumviro byanyeneyo bivuze ko nk'ubu umwaka nimba waratanguye ufise ubumenyi bungana gutya business yawe ukikora mu buryo bumeze gutya donc umwaka wose dufate ugiye guhera utigeze uhindura n'ikintu na kimwe muri systeme ukora mu business yawe sasa yo kwavansa ijaye nimbirikira irana avance bashaka biri ku rugero rutoya ugiranije naho yategeza kuba ikijanye no kugwiza ubumenyi muri career yawe ico ngomba kumva ko ari ikintu gikenewe gose cy'ingenzi. Icya kabiri nimba umuntu wifuza iterambere uriteguye kuba nk'umugwanyi kuba ingwanyi bigenze gute reka tufate ku basirikare ngomba nawe kuba umusirikare w'ubuzima bwawe ingwanyi idasanzwe y'ubuzima bwawe. Umusirikare iyo agomba kuja gutera umwansi wiwe urazi icyo akora icambere abanza kumenya atezwa kwiga neza umwasi ngiye kugwanya afise ibihe bikoresho donc afise izihe nguvu puissance yiwe donc nimenya donc prefort yiwe donc la force yiwe nkamenya na côté faible yiwe bisha binyorohera kumenya ibikoresho nza gukoresha nja kumugwanya. Akarero hari umusirikare nize ko urumva ko donc yajya mu bantu bakunda filime cyane naravye filime umusirikare araho ariko aravuga ati kugira jenje kugwanya bari abantu reka ndondere igihe ciza bari abansi banje cyo kubatera araperereza akoresha iperereza rihambaye aramenya yuko bibere mu minsi mikuru banyoye baborewe acaja abasirikare biwe nabo abaha ikiruhuko gihagije bararya baranywa donc amazi donc baronka inguvu zihambaye zo kwataka umwansi baca baragenda ko kurumva ico gihe bari kugwana mu buryo bwumvikana cyane nuko baca basanga umwansi atiteguye. Icya kabiri nuko baba musumbya inguvu uwundi nawe aja kubatera igihe azi ko bashonje bacitse intege mugabe yiwe bo baruhutse baryamye ntaho ushaka gusinzira ntaho ugenda bigura intege. Nshatse kuvuga iki rero nimba uri umuntu wifuza iterambere
ukaba udakora nk'umusirikare nk'umusoda biragoye. Uwo mwasi turiko turavuga reka tumwite amabustakle ya buno buzima canke amabustakle y'akazi kanje nkora y'akazi kawe ukora. Bagenzi, nutamenya neza intege nke zawe n'imikenyuro ibikuzibira bizana namwo canke ibikoresha biragoye cyane kugira kuzigira wavanse. Ugomba kwiga neza by'ukuri ukamera nk'umusirikare kugira ngo uyu mwaka ugiye gutangura uzogutangure donc ibyumviro byawe bihagaze neza. Burya iyo ibyumviro byawe bihagaze neza n'ibindi byose bice bihagarara neza, kuko burya ibidukikije ntibidoke ntabwo bimeze kuya twe tubibona, ahubwo bimeze ko twebwe tumeze. Donc nk'akarorero utwara nk'umu architecte, donc bagira ibicapo by'amazu ukamwinjiza mu ishyamba runaka, dufata wajanye nk'abantu batatu, hariho wotangura kubona ati hano hantu bashaka ukuntu hateze neza, ukuntu ruguru yata n'amabuye ahari, ruguru yaho hameze janda habona umuji umu architecte. Uyundi akavuga ati hano bashaka hari amahwa turagenda neza, ubundi donc abonye amahwa, ubundi akagisanga yagize ubwoba ati mana yanje ahantu inzoka nigenda itadukomoye, ariko bose bari ahantu hamwe. Byumvikana ngo burya ibintu nitubibona uko bimeze, twe tubibona uko tumeze. Sinzi muzorabe umuntu yagize ubwoba, ibyiyumviro vyiwe n'utagize ubwoba nta nico bipfana. Uzoraba umuntu ashonje, ibyiyumviro vyiwe biratandukanye cyane n'umuntu ahaze. Uzoraba umuntu yashavuye canke ari stressé n'undi atari stressé ntaco bapfana. Byumvikana ngo tukwiye kubaka tete yacu, ibintu tuzoja dutanga kubibona mu nzira bikwiriyemo ko tubibonamo. Twe ngaha tubashikiriza novuga ngo ni ibijyanye na motivation canke ubutumwa bwiza bw'iterambere. Kubera iki? Iyo umuntu donc munda afungura kugira ngo umubiri we umererwe neza, cerveau nayo birakene ko nayifungura, kandi ifungurwa za cerveau ni ivyiyumviro. Mugabe ivyiyumviro bishira ku murongo. Ikibazo donc cerveau yawe ifungura kangahe? Mu masaha 24 agize umunsi, ego nitwo yakora yose kandi nitwo nayiruka yose. Amasaha iyo yashize mu minota ni 14440 minutes. Mugabo eske muri iyo minota 14440 urafisemwo 30 minutes yo kugorora bijyo usanzwe ukora? Hari astuce imwe iri simple cyane. Fata misi yose igihe cyose utonze ku kazi, wibwira uti kukuru nari nsanzwe nkora ndaza kongera akantu gato kamwe basi, ndaza kongera ko akantu kamwe ntari narigeze nkora, ndakongera donc gashaye kabi gato. Nyimba ari service natanga, okay, ndaza kwiyaranja par exemple uburyo nahora ngana n'abakiriye, ndaza kongera akantu donc ku buryo umukiriye no munsi agiye mbonye nawe sashaka ajyana atanga service nziza, ejo ningaruka nkongera akandi kantu nkako. Urazi nyuma y'ukwezi iyo business yawe yo bigeze. Nivyo donc icambere nimba ushaka impinduka ugomba kubanza guhinduka. Donc kuko burya ibidukikije na kintu na kimwe cyopfa gihindutse mu gihe atari dushoboye guhinduka. Rero bagenzi canke barundi kazi mwumva ururimi rw'ikirundi, 2026 iraje numwaka mu nangu usanga beshi bihinego, abandi bakagenda ati nyabona mukozi w'Imana nsengera ndabe ko ibinzobigerako. Gusenga uzobisengera, ariko mbabare ndaguca intege. Gusengera ibintu nta sivyo bizana khazirita, no khazirita izana no kuba wabikoze, kandi wabikoze twongereko neza, donc wabikoze neza. Sinzi uraho yavuze ati nansenze ariko niri ubusa, muri make yabuze icafungura. Donc gusenga ni vyiza kandi ni bon, birawuconnecta nijuru, mugabo ntibivuze ngo ibintu bija vyikora. Wewe uhari kugira ubikore, hama kandi nimba buje ikintu kirinze kiraba wewe
kikuraba kubera ko ari ukwiye kugikora nyine. C'est pas ijuru rizoca riza ribikore. Oh donc ufise imwe mutaguze, ufise n'inguvu donc ziraho, ufise n'ubwenge. Iyo ni mitahe donc buri kiremwa cyose umuntu gifise, n'urya muntu wese ubona yakurushije iterambere nta kindi kintu akoresha kitari icyo. Akoresha ibyo maze bishobora kubyara umusaruro, ejo ukazasanga umuntu yakuze yateye imbere ageze hariya. Mugabo nimba dufungura iminsi yose, nimba tunywa iminsi yose, nimba tunaryama iminsi yose, tunakwiye no kugaburira ubwonko iminsi yose. Ikibazo rero burya nta numwe atanabugaburira. Mugabo koko ibyo abantu babugaburira nibyo baba bakwiye kubugaburira. Hari ubugaburira imyidagaduro gusa, amakomedi, imiziki, amafilime, inkino, imipira, ni sawa, ibyo ni imyidagaduro birakenewe. Ariko ibijanye no guhindura uburyo wiyumvira, uburyo uteramo imbere, navyo donc bihumanywa na gute. Donc nta na rimwe rero byopfa bikunze nimba koko udashobora guha umwanya impinduka wifuza. Ibintu ni byizana. Nuko reka ndabifuriza kugira rero umwaka mwiza, zobabere w'amata n'ubuki nkuko babivuga. Mugabo ayo mata ni uzoyarondera, nubwo buki ni uzoburondera. Nimba wifuza amagara meza, kumwe nkunda kubivuga ati ndabifurije kugira amahoro, amagara meza n'amafaranga. Ayo mahoro hariho igihugu gitanga, ariko hari nayo umuntu yirondera ku giti ciwe. None uzobanira n'aba babanyi bawe amuco uvuga ngo urakeneye amahoro, ntigikunda. Uzobanira nabo mwubakanye amuco uvugira ngo ukeneye amahoro, ntigishoboka. So ayo mahoro ni uzoyarondera, amagara meza ni uzoyarondera, kandi n'amafaranga yo kuza kubiryosha, donc yo kuryosha amagara n'amahoro nawe nyine ni uzoyarondera. Donc rero tume nk'abandi bavuga ngo ujengi ikiremve ndacika seko. Donc uzuronka icuronka kubera ko wagiharaniye n'Imana, donc kubiri kose na tuzanye ngaho tube indorerezi. Sinzi hari umwige maraho aherutse kuba monetize kuri chaîne ya YouTube yitwa Ikiyago TV show. Numu jeune fille nkunda kumumotiva cyane, kandi nabarangiye ukuntu ari très courageuse sana. Niwe namye mbwira nti urabona higeze kubaho abantu bose baca mu kayira, donc inzira yanogejwe n'ibirenge, ata muntu yigeze ayiharura. Ikindi gihe umuntu yigera kwiyumvira ati ariko ndafite umuzigo nshaka ko ntwara hariya, kandi ndabona ko ntushobora. Reka nonere igikoko, donc muri ibi dushobora gutunga cyo untwaza. Donc ariyo mvira indogoba, hari abandi biyumvira ingamiya, hari n'abiyumvira inka washaka. Mugabo usanga navyo nyene ishobora gutwara bikeya kandi akeneye byinshi. Mfatanije indogoba zibiri, nkaca ngira ibiti runaka nkabifatanya, nkakigira kujya kwigisandugu, nkashaka amapine yo gikwega. Abarakoze ikintu cyitwa umukogote. Mu nyuma niyo yimvira ati mkabi ibintu navyo ntibinyaruka, reka nkora moteri. Umudugu burabayeho. Umuduga urananyaruka. Mugabo baca basanga urebe ukeneye ibarabara, reka donc muri yanzira ntuca, reka turice. Ararica. Nico gituma batanguye ari utuntu tumeze nk'inzira baharura n'iki. Ubwo umunsi murabona ko bageze ku makaburimbo ya danje. Noneho ubu ntibigeze no ku makaburimbo gusa, bageze no ku makaburimbo aho usanga amabarabara aca hejuru ya danje. Ama highway n'ibindi. Ariko yumvire ko yuko ubwo bwenge bw'umuntu bwabananje butera intambwe kugira aho bukora indege. Donc umuduga uca muri ribarabara uzukate hariya mu ikorosi, uce mu masoko birateba. Agira aho biyumvira indege, ijabukiranye imisozi, amasoko, ibiyaga, donc hose irahaje. None rero nimba gamugenzi ubwenge bw'umuntu bwarakoze ibyo, wewe wimire yuko ibyo wiyumvira ko bidashoboka. Icyumviro kidinze kuza mu mutwe, ico kintu kiba kishoboka. Umutima n'umuhanuzi w'ubwonko. Ubwonko bwo ni donc bwihora mu science gusa. Burabwanariza iby'amaso abona, burabwanariza iby'amatwi yumva, mugo umutima ugacuza ati rebe uyu muntu ndamuzi gusumba. That's why umutima ico guhanura ushatse kugikora urakuzi bihagije.
donc rero ikintu kirinze kiza mu byiyumviro byawe icyo kintu kiba cyoshoboka yewe naho cyo bari kinini cyane kiba cyo kumva 100%. So follow your dreams, kurikira indoto zawe. Nimba urota kinini ni bon, kurota ni ku buntu n'ubundi rota kinini nyene, ariko ugiye guhera hasi ino si bagenze ukuntu yubatse nabwo izokwemerera kugura kutigeze wavura, utigeze utambuka ngo hinuke nta na rimwe. That's why n'abantu bakora business bazihereye hejuru bahomba. Ugiye guhera hasi ugende umenyera kugira stress nyinshi, ibyo byose birigwa. Ugende umenyera kugira kwakira uguhomba, ugende umenyere kwakira imvugo z'abantu batavuga uko ukunda n'ibindi. So uko ni kwisi yubatse kandi n'isi n'ubundi tubwira ngo ijya guhera hasi. Jezi ni hano umwana w'Imana ariko yavutse nkatwe twembi, biga kumugaburira nk'abandi bose, yiga kubaho nk'abandi bose, kubera ko ataje ari umugabo byari gukunda. Me isi ishaka ko ibintu byose bihera hasi. Bijya biti by'ibijeya byose muhora mubona usanga ari uruti inganza marumbu, byarigeze kuba n'agatete gatoya cyane. So buno buzima rero buratwumvishe yuko tugomba kwiga guhera hasi, mugabo nikitubuze ko turota binini bishoboka. Rero 2025 irarangiye, 2026 ni wihe intego, nimba ari ikintu runaka uri kurakora wihaye kugikora gushika ryari. Nimba uri umusarariye uko biri kose urashaka gutera intambwe, wihakiringo kingana gute kugira ngo uzugere kuri iyo ntambwe. Nimba atakaza ufise wihakiringo kingana gute kugira uzovuga afise. So nimba business yawe igira ngaha wihakiringo kingana gute kugira business yawe izobigeze hajye ubona bijya byama mu byiyumviro byawe. Nibyo bizigaye naka discipline ka buri munsi si ibintu bizozira icyarimwe ngo ni wabitarukiyeko. Reka da nuko rero ndabakunda cyane, nitwa Omdisha nyuma nize ko mwagize subscribe kuri chaîne kugira duhore dusangira ibyigwa bitandukanye ariko bigamije n'ubundi kudushira ku murongo muri buno buzima. We need to change our lives. Ndabakunda cyane, nawe utaha, bye bye.